babicishije mu ihuriro ry'abanditsi n'abamenyesha makuru Bantu Boy Entertainment bwa mbere itariki 29 z'uku kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene turimwo basiguye neza icyatumye batunganya isabukuru rikomeye cyane canke festival ikomeye cyane yitiriwe Independence. Iminsi 3 ririko riraba harimwo abaririmbyi bagiye batandukanye, harimwo n'abakinyi bagiye batandukanye butugenegene. Oya nako abarundi baranse bavuga ko tugeregera rutuntu tw'utujuju, ariko Bantu Boy Entertainment yasiguye ni giki cyatumye batunganya ino festival. Mbega abaririmbyi barimwo bahawe agaciro kangana gute? Mbega inyuma yateriye yahabaye kwigisha agaciro k'umuhinyanyuzi n'ibikorwa byiwe, canke umuririmbyi canke umukinyo mareresi magufi canke amwe maremare, ka gaciro bigisha baragatunganije muri no festival. Kimana Edith Stein ari kumwe na Big Fizzo cyo kimwe n'umwe mu bapartenaire bari kumwe badusiguriye neza icyatumye iyo festival haba nibigiye ko bitunganywa. Mbega bigiye ko bimera gute? Umviriza ico twayagiwe na Bantu Boy Entertainment. Hariho ikibazo ca kabiri ca Ala wo muri Indundi TV arabaza nimba ari edition hari zizosubira gukora. Iyi ni edition ya mbere, ni edition ya mbere mu isanzwe twari dushaka kuyikora l'année passée mugabo kweri ibibazo by'amautorisation twaciye bishika igwa uyu mwaka, urumva niho twaciye twitangurira mugabo n'izindi edition zizoza mu myaka iri imbere. Hama séminaire par rapport ya séminaire n'abartiste twaturiye mu bisanzwe nibaza ko icyo kibazo mu bisanzwe iryo séminaire mu bantu bayikurikiye neza surtout abo muri Indundi TV baparticipe cyane muri iryo minsi. Twebwe icyo twashize imbere ni guharanira abartiste. Hama imyidogo twe ntitumenya rufite ibintu bituzi ibintu bizoshika kandi nta kintu kiba ntihabe imyidogo, c'est normal. Je dis bizaza ko ari ibintu tumenyere misi yose, imyidogo nishobora kubura mugabo umuartiste wese ari kuri rya affiche mwabonye wese ari kuri affiche parce que twavuganye, kuko ntabwo tuba dufise yo gufata umuartiste ngo tumushire kuri affiche tutavuganye tudafise amasezerano. Kwamirizoba après tuzobibona hama tubivugire ko babe nimba hari amakosa twagize cyane hari amakosa abandi bagize muri edition izokurikira tuzoyakosora hama tubandanye nk'uko. Ego yari yabaciye ubutumwa buri muri ubutumwa dushaka gushikiriza kuri festival nabivuze mu ntango. Ico ni kwigina n'aba artiste nigwa turi muri rwa ruhara nyine rwo kwerekana amatara, kwerekana abarundi yuko dushoboye twese iyo tugiye hamwe muri iyo ntumbero. Icyo ngira sinokirandira ko cyane mugabo hari iki yavuze ngo mbe kurapa umuziki mubona kwa ego burahari kuko Uburundi bwarikukiye ngo nikibuza yuko batera amagrenade barayatera abantu barapfa, ça c'est normal. Mugabo abantu bako baratera amagrenade n'abandi hari abansi imisi yose yazokama umwanzi kuko jewe niko ndavuga ko umbajije ngo mbere umuziki wo wari kuriye ndi exemple jewe ihagaze ngaho imbere yayo naho benshi batabara babyemera. Je ndi exemple iri vivant, ça fait plus de 20 ans ko ndabwanira umuziki kuko iyo nari kubundi nari kubireba ndo kwikukira ni no kwitegembya umuziki uritegembya mugabo hari abantu bawica barahari muri mwe byine barahari ho kugenda gushigikira umuziki mugabo akawubona ho kwigisha ujya muziki wari kuryoshe iyo hari kuba hameze akantu kameze uko agatari cyangwa bakongereza ko sinzi mugabo ashobora kubona agakosa kamwe kari mu muziki akashabona yuko byose byavuye. Jewe zora umuntu wese afite twari gukunda umuntu ashaka, umuntu wese afite twari ndafite twari abaririmbyi bo ngaje nkunda mvuga ati ujya agenda mu prefer
mugabo nikibuza nibica bimbuza kudashigikira ubundi no je n'ukuri ndababwiriza ukuri muri telefone ya mfise indirimbo presque z'abaririmbyi bose bo ngaha igituma urakizi ngaha hariho abaririmbyi bumubwiye ati ufise indirimbo ya Farious muri telefone yawe no kuko jewe biranyigisha kumviriza zijya indirimbo zabo nkavuga ni pite bako nakuya moto je bishabima ingoga yo gukora depuis kuko nushobora guhigana n'umuntu utazi utapigana na nani na gitutu abiwezekana ntibishoboka mugabo kujya kumviriza zijya ndirimbo zabo birama strategie wanje yo gukora batereka nkore nk'indirimbo nk'iyi canke irusha nk'iyi rero umuziki warikukiye nuko gusa injaki zanyeyo kandi zisokwama kuko hari abantu babeshejwe n'umuziki jewe n'akandi kazi nkora mfise abana baja ku ishuri ya minerval biciye mu muziki iyi nzu tuyiriya amafaranga avuye mu muziki turafise abakozi bakora ngaha tubariya amafaranga avuye mu muziki je novuga yuko umuziki warikukiye mugabo nuko gusa hari abantu bicaye bawusubiza inyuma ariko kimwe gusa je nosaba abantu situmwe abaririmbyi ego niwashaka ntituvugane ntitwicarane mugabo haje ikintu cyitwa Burundi za Nigeria ba Wizkid baragwana n'abandi bakagwana mugabo haje ikintu cyitwa Nigeria bose bahagurukira rimwe bagashigikira mugabo ngaha ntibiba hari abajournaliste biyomoye abandi bagize amatimu mugira amatimu ntitubyanse nimugira amatimu nimukunda bo mushaka mugabo nimba ari umurundi w'iwanyu nushaka par exemple zijya ndirimbo zujya musani bo ukunda nuziguze inshuro 3 canke 4 mugabo ntirikubuze kuvuza na babandi mubahe chance yo kuvuza n'indirimbo nini bamwe baragira amapromotion abantu bo hanze pourtant abarundi bari ngaha kandi dushoboye none abarundi ntidushoboye ko tuvugisha ukuri umuziki nuri nta kanovera ufise agafise so nibaza iyo question rero ko umuziki warikukiye ko nimba Burundi bwarikukiye n'umuziki warikukiye n'abantu twese twarikukiye mugabo ingorane ntizibura ingorane zigenda n'umuntu sasa normal nibaza ko ikibazo nacishuye neza uruhara yabaje n'ikindi ngo nimba leta ifise uruhara bien sûr que oui kuko iyo itari kubifise uruhara twari kuronka d'abord autorisation yo kubikora twari kuronka autorisation nimba itari kuba ifise uruhara tukanayishimira kubona yaduhaye na autorisation bikenewe bazoza no kudushigikira bivanye n'umwanya bazoba bafise uko sinovuga ngo leta nta ruhara ifite mu kuko nabaduhaye deja autorisation ni preuve ya mbere ivuga yuko ifise mu ruhara murakoze